tugukengurukiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Turagushimiye cyane kuko naco twaburiye mu rukundo rwawe. Tugushimiye kuko uri umubyeyi rukundo kigongwe. Uraturinda ukaturindira ubuzima, uraturinda ukaturinda kumaramara, uraturinda ukaturinda urupfu, uraturinda ukaturinda impanuka, uraturinda ukaturinda ibyaha n'ibyago. Turazi neza ko tutari kumwe n'abatacu two kwishoboza Yezu. Niyo mpamvu no mu gusenga dusengera mu izina ryawe, mu butware bwawe no mu bubasha bwawe. Tugire neza utwagurire mu byo dukora byose. Tugire neza utubohorera ubuzima kandi uduteturire mu makuba y'ibyo dushikira byose. Jishijiwe bugufi n'ukuri ku ijambo ryawe. Sabye ngo amaraso ya Kristo atwikire jewe n'ubwoko bwawe. Turiko turahurira kuri ijambo ryawe. Amaraso ya Kristo nabuhore imitima yacu. Tubohoke ku myuka mibi yose isokuru kibi cyose kandi dutabarwe mu buzima turisabiye inema n'imigisha. Turasabye ngo ububasha bwa mutima mwenda butube ko muri uyu mwanya mwiza ijambo ry'Imana. Urakoze kuri Imana yumva kandi yishura. Urakoze kuri umukiza kandi uri umuhoza. Urakoze kuri umubyeyi kandi uri ikigongwe. Urakoze kuri nyene ijuru n'isi, uri nyene ububasha, uri nyene izahabu n'ifeza. Nakikunanira no muri uyu mwanya ugira tuganze kandi tugabire mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe duhabwa umunezero. Amen. Amen. Alleluia. Kristo bakundwa umukama amuri ku mpande zine z'isi, musangwa amahoro ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, inema, imigisha, umugwiza bibe muri twebwe bigwiriye rwose. Amen. Ndabaha ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana uri hagati ya saa 9 na saa 12. Umukristo yavuze ngo komera, Kristo ni muzima, mwaramutse neza, umukama abahe ibyuzuye. Amen. Twese ngwejo itariki 18 z'ukwezi kw'icenda niho mushiki wanje yamanuka ku ishure, naho bamwe bashaka kaheba aje mu myuga byarangiye bagondojwe. Imana yakoze kweretse akabikibereye indoto. Narose mbona turi batatu dorekeranije, twari tugiye guhakura ubuki. Bakambwira ko tubwirizwa kujabuka uruzi tukambuka kugira ngo tuje aho igiti bakiri. Turakomeza, jewe nari inyuma mu nzira, dushika aho bariko batora iswa zari nyinshi cyane. Ndababwira ni ko mbona ubufise nyinshi, ndazigura. Ko mbona ubufise nyinshi ndazigura. Bakazana rero ngo ndabagurire, ariko bari bafise dukeyi, nta n'umwe yari afise nyinshi ngo ndazigurire. Ubwo nyene nahise ndaziyoza amashi aho ziriko zirafumburuka, nca ndazihereza umwe mu bariko batora. Ni akira ndanakongerereza. Duteye tuja imbere gato, namwe dusa n'abageze ku karigara. Turahagarara, mbona mushiki wanje hateramye n'abandi bagabo batatu bariko baranywa. Ntangazwa
n'ibyo arimo kandi twamurungitse kwiga. Umwe muri twebwe aragenda atohoza abo bari kumwe, araza arababwira bari batatu nawe ni wa kane. Ndabumvise nabonye ko atanumwe yabwirizwa kuba kumwe nabo, kuko ubuzi bakora ntiyabwirizwa guhagararana nabo. Uwababwira yabwiye icyo bakora sindabyibuka, bari abategetsi. Numva ko nogenda kumukubita, baranyankira nje ngenda buhoro ndamubaza impamvu ari kumwe nabo, aranyishura ariko nabonye ko ampenze kandi akangutse kuba ndamubonye. Naciye nikangura tutabandanije. Mba ko Imana ikweretse ko aho yategereza ko baratari hari ahagiye hazomusamaza ku buryo bizogutera agahinda, ugusanga bariko baranobiswa aho uvuze ngo urazigura kwana zikwizogura, kuko wishwa n'umugisha ubundi. Hanyuma kandi na kwa kutazigura Imana ikakwereka ati sawa naho utaguze reka ndakwereke ko afite andi mahirwe yawe. Wanazirafuza ukaziyo n'amashi yawe mugo gacu zitanga kandi ukaziha umuntu atagowe nabo muhuriye kuri tere, nabo afite amahirwe yo kwigirira izabo. Ukuvuga urumva ko kuba mushikawe indoto yabaye confusion, wanashaka kuba ngo yarahagaranye n'abantu ngo menga n'abantu babategetsi, ariko abategetsi b'imbundeke bicarana bagendana n'abana b'abanyeshuri bakabuza kuja kwishura. Ubyumve rero ko nukuvuga n'ikimenyetso cy'uko Imana ikubwiye ko ukeneye nka surveillance, ukeneye suivi ya mushiki wawe kutokwijajara ngo agiye mu byo wasengeye mu byo ushaka ngo baragondojwe, aho ugiye hazomusamaza, hazomugora ko ahagaza umusaruro, ahubwo wewe ushobora kuzobabara kuko wamugwanira ubwa mbere, ubu naho komeza rero Rwanda kushobora kuzobabara kuko agiyeyo fise umutego. Kandi urumva ko habayemo n'ikintu cyo kwinenaguza, kuko bariko baraje bari benshi, uguriye wari gusanga wazegeranije ubundi ntiwagoze. Imana ikugeza no mu buce wa kabiri urazitanga. Ni ikimenyetso cy'uko utakiriye ibitekerezo by'abandi, kandi aribyo byabwirizwa kuba ishingiro ry'umunezero kuri wowe no kuri mushikawe nyene. Nuko rero Imana igushize kuri surveillance, ni nkuko Imana yakubwira, ngo buriya uragaba ibyo uri kurakora, ibyo wakoze bizokwegera ubusamazi. Zokwegera ubusamazi uwo mukobwa wawe nawe ubona ko watsinze. Hama abakristo mutanga imitwaro y'abantu mubakanye, sivyo? Ndabona sibaki mugabo nagenda abwire umuntu mubakanye ntibisigura ko ategereza kumera ngo gushaka. Uko n'urugamba rw'Imana, uko n'ububasha bw'Imana. Umuntu mubakanye ashobora no kuba igikoresho cy'uko Imana ikugerageza kuri mu Kristo yuzuye. None rero muhumure, ahubwo mwubake ingo zira amahame kubwo gukurikira Kristo. Mundi mu Kristo aravuga ngo bonsoir mama komera Kristo ni muzima, nagenda bose mufashe kushira mu biganza by'Imana, ndaruciye ko simbona iyo bije niyo bijanye, yani w'amafaranga kandi simbona ingene nzishurwa, kandi abana bageze ko batangura simbona icepfo n'icyaruguru, bashashye mu biganza by'Imana. Imigabayo message ni ya kera ya tariki 8 z'ukwicenda.
mugabo turi mu ndwi yo gusenga Imana ngo twishurize amadeni murabizi. Turi mu ndwi yo gusaba Imana ngo twishurize amadeni twayitanguye ku munsi wa gatatu. Neza niho twayishyuye gusa twayitanguye yatanguranye no kuwa mbere muga twari tukiri cyane mu minsi yo gusaba ubwenge yo gushima Imana ko abana bageze ku ishuri kuko twari twarasabye gusaba Imana ko yoba tutwara ku ishuri. Twari mu minsi yo gushimira Imana ko yabashigaje ku ishuri ibaho ubwenge mugabo rero yarindwi twari dusigaje kugira ngo tureke kunyanganya amasengesho programme y'amasengesho mabwe ko kwari ukwezi kw'icenda kuri mwe ibintu byinshi yarindwi gusaba Imana ngo twishyuritse amadeni. Cyumvikana yuko no munsi turi ku munsi wa gatanu. None rero ko turi ku munsi wa gatanu ntabwo urakerererwa ya sibyo nturakerererwa mirakere ushaka kuvuga ngo kandi hasigaye gatandatu no ku mungu mu girindwi mwenye umunsi umungana n'imisi igihumbi n'imyaka igihumbi. Ikindi naco sinice umunsi umwe oya ahubwo nuko ngo uwatanguye gukora mu gitondo n'uwasoze ku mugango Kristo yabahaye impembe bamwe muri bo barapfa barajyana bavuga ati ko nanze mu byanje uwo mu byo twafatanye cyo nakwene ronge havuga ngo bon après-midi nitwa ayo babyeyi banyise ariko mu baskuti nitwa turasangiye qualificatif. Mubyeyi narakwandikiye ngo usaba amasengesho kandi warabikoze ndasaba ko abana baje ku ishuri kuko meraniwe kandi byarakoretse. None mubyeyi mfasha ngo mize mu gisabisho ndiwe ideni mfitiwe uzoba mukoze sana nta kinanira uhoraho meraniwe plus de 16 millions kuko nahembwe 2 par semaine depuis février sindabona n'urukoroka nanje madamu na Naura abona ko nigiriye mu bindi nanje ntobyubaho ukashira mu biganza by'Imana. Oya nababwira ikintu kimwe ujye umwana w'umuntu n'ikindi kintu ujya murazi ko abantu benshi ibintu biri mu bihujije mu gishisi kapana Burundi gusa isi kirazira yuko ukora ngo wemerwe n'umuntu cyangwa wemerane n'umuntu. Je nk'ubunyiketse ukambwira ngo ikintu wagikoze uko kubyukuri sindi kubahenda nkabanzi ko atari ko nakikotse katari ko ndacumba kera narababara nkagomba kwisumeta yagomba girana biri mu bintu byamvunye amateka yamvunye mu rugo harimo kugomba kunezereza mugenza. Ora nasanze umwana w'umuntu nabantu bake bafise ubumuntu ku buryo bwuko iyo ushatse kumunezereza bibona ni bake. Nuhura n'umuntu atahura kugombye kumunezereza ugombye kumwitaho uzomwume ko azoba ari umuntu Imana yasize mu nzira zawe. Niyo utahura nawe uzobibona iyo uzokora byose ntabwo azoha agaciro usibye icyo ashize mu nda naco nyine umwanya muto nawe nyine atobona kumenga ni ngombwa. Ni kuvuga rero ubundi ngaho yategeza gutahura hama Imana yarakoze no kuri pesi no bisha ngo umutware na wakiriye ngana arabwibanga ryo kuba mu muryango urundi mu muryango umugaraje naguze agakopo kayawute kanyobona hari na yakaguri nakaguri uvuye ku ishure nziko ashonje nyote ngakagiye kunundi kandi wawunda adashavuye. Ni kuvuga nico ciza cyo mu muryango hari gisha mugira kuko Imana ije gukororera umugisha kuri uwo muryango. Nk'utwe tuba dupfukamye dusenga tumaze gupfukama dusenga ugabye Imana yamukorera ko umugisha kubwo gupfukama tugasenga ubwo kwinginga ubutagabye nawe iyo baratanze umutwaro akagirane bikanga kwashikiye. None rero byumve neza yuko naje shimiye Imana kuba yarabigukoreye kandi ukumva neza ko wari watanze umutwaro cyane ko ubyanditse ngaho muri telefone Imana nebere cyese ko ibi bibona impamvu nakindi kintu telefone yagiye gukora n'ibyo akunda. Uvuga rero ico naco cyo kwishyurizwa nakubwiye kandi nabwiye ukumva kwishyuzwa rizwa uhiga umuhigo kabwiye ati nungirire ikinzo kugira iki kandi umuhigo udashobora guhara ni gutanga kimwe muri cyo kono kurenganya murarenganya muze mubwira Imana kandi utawuhigowe isengesho rya mbere Imana yishura shingiye muri ngoma wa mbere muri Yabesi imugihe cya Yabesi musengesho rya Yabesi Imana yishura isengesho rishingiye ubwa mbere ku muhigo icya kabiri ishingiye ku Imana yivuge
iyo usenga uvuga ngo na Dawidi ngo wamugiriye ngo byagenze ukabuza ijambo ry'Imana burya gutakaza ibyanditswe byeranda niko gutakaza Kristo. Nuzo kwigera uvuga ngo uri umukristo ijambo ry'Imana atacu kubwira. Dushaka birekere none rero komera natwe tugiye gukomezanya dusengeranira ariko ukomere none kunezeza umwana w'umuntu oya ukomere wongere ukomere kugira ngo ushobore gukora ibyo utwaye. Undi mukisi avuga ngo Mukristo yavuze ni inbox ariko ndara ngo mu ijoro narusingiye gusanga imise ya mbere nshangira accident tugwa ni moto bari baduhetse turi abagore babiri kandi uwo mugore n'umugenzi wanje nizungurije mu kirere nkorokera mu ikanivo nakomeretse ku ivi honyene naciye nsubira inyuma naha uwaraduhetse nahana n'uwaraduhetse na nyamugore sinasubiye nsubira inyuma nta uwaraduhetse na nyamugore okay sinasubiye kumubona uko babaye. Umugabo wanje yaciye ambaza ankankamira ngo nk'ubu uvuye ukagenda usigarana umwana nanjye ndamwishyura burya si wowe wasigaranye uranyidogera bigatuma ngira isanganya uko nabaye Imana yandokoye naciye nikangura nsaba zisigurike umva uwo mwarimu byanye mu rugendo n'umumota n'uwarabahetse umva ko ashobora kubabononekaye ntibongeye kumenya ubuzima bwabo sibyo. Kandi umugabo nawe urumva kubaje ati irako atari unyiri dodombera urabe rero kuko ico kintu waturiye mu ndoto kiba kiraba wewe. Iyo mu ndoto uvuze iyo mu ndoto uganiriye ikiganiro ukatombora ukacibuka biba ari impanuro kuri wewe. Ukuvuga urabe ko umugabo kubyukora atakwidodombera urabe ko utamuryajyanye ahame bisigaye umve ko Imana ari gukura ikizira kubera ikizira. Ubundi iyo ugendana n'umuntu akavaho ukabona mubaye kumwe mugabo we akaba nk'ikindi kintu nk'uko kuntu mwagize accident wowe ukibona none wongere kumubona biba bisigura kwifatanya nawe atamugisha wowe byaje. N'amakuru yo mu bami bambere ni kuvuga ubundi kubona utongeye kubabona ubu hariho mission rate pour toi. Ingwima ubwe ati buryo uri mu gihe cyo guhakwa isuzu voilà uri mu gihe cyo guhakwa isuzu. Rero ndabashimiye mwebwe tugorobeje n'iki ndabasabiye inema y'Imana ngo ibe muri mwebwe nazindi ndoto mbona ziri hafi. Kindi kibazo yavuze ko ari inbox ari prive ndio kwani mukaje mambo ni watu vya nyuma tayari kongo yari karavuga mu bintu byo kubana ubu tuzanga abandi bakeneye Imana ariko yabyisabiye akabyandika hejuru ntabwo ari kintu ndibuka
ndari mu bindi batandukanye. Umukozi w'Imana, nagomba usengere ikigerageza ndimo n'umugabo tubyaranye abana 3, ahengera ngiye ku kazi agaca azana umuhabara wiwe ku buriri mu cyumba cyacu, abana bakantelefona babimbwira kandi abana barakuze. Rero sengera kuko ndamubonye umugabo wanje, ndamubonamwo ubugome, tumaranye imyaka 3 tutaryamana, kumva iyo ubwo buraya afise. Ariko urumva nkaho mwamaze gufata umwanzuro wo kwahukana, imyaka 3 mva n'umugore batabirana n'imishi rwose. Hanyuma ikindi naco mutazi, burya shitani yagena irabafatira rwose. Kwirinda bamaze kubona yibaho ku buriri, abagabo ubu nibyo imbwa imbere cyabaye umuti w'isese. Mugabo uko biri kose, ibanga iryo banga rero ni wa mutima wo gusenga ubohoza mwene icyaha n'abamukomokako. Buriya abakenyezi benshi biranka yuko mwishuka, bikanka ko mwishuka ku mitwaro yanyu ko kubera iki musengera mwishavu mu mujinya mu kudaca bugufi. Ubundi naganda babwiza ukuri ko ari igihe bizoba ngombwa ko abanyu mubasabira imbabazi, mukabasabira impuhwe, mukabasabira ubutunzi kandi bataborohereje. None rero mpore, none rero komera, none rero Imana iguhe kwihangana, kuko iruhande y'ibyo hariho ubuzima, iruhande y'ibyo hariho ibindi byiza. Ni umutwaro n'ibyo koko uraremereye, ariko naho uremereye si urupfu, si iherezo. Nuko izi ni indoto izindi ndoto tuzoziganira ko ejo ku munsi wa 6. Murazi ko ari indoto zonyine tuzirirwa tugira. Ibisigaye Imana yonyine amahoro bishimire rwose, ibanezereze, ibarinde kubabara, ibagurire imbibe afite umuruho, umunaniro, ubugwayi cyangwa iki cyangwa kiriya. Muhumure, Imana nta nzigo, kandi Imana ifite urukundo, ifite ubumuntu, kandi Imana ifite ububasha bwo kudutabarika dutandukanye n'amakuba y'ubwoko bwose. Mwihangane, icyo tuzoburira mu rukundo rwayo kandi bitaraza byiza biri inyuma. Shalom.